الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحساس بذي الملك والملكوت واعتصمت بالعزة والجبروت وتوكلت الملك الحي القيوم الحليم الذي لا ينام ولا يموت. دخلت في حرز الله، دخلت في حفظ الله، دخلت في امان الله. بحق كاف ها يا عصادي، بحق كاف ها يا عصادي. كفينا وبحام معيس قافه ميته منا وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الجبار الذي باسمك الجبار الذي جبرت عليه جميع خلقك. صدق الله العلي العظيم. نعم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ntarandiriye cyane gose kwa twese amahoro y'Imana bane namwe. Ntarandiriye cyane gose tugitwaye ikimenyetso gice gira kabiri ku bimenyetso garagaza umuntu agendana shetani muri bimwe mu bibazo yiwe by'umubiri. Shakuri gendana mu mutwe, mu maso, mu matrande, mu ntuze mu nda, mu gimba cyacondo karasha kwaririyo. Byose byashe ko naco ni gimba mu bimba bigize igimba cy'umuriro, cy'umubiri. Ego. Hama ikimenyetso cya 11, ikimenyetso cya mbere naco kuri partie D ni kugirane abantu b'abadamu, kugirane ni kugira amaraso menshi. Kugira amaraso menshi winji mu gimba cyawe, winji mu bihe byawe. Ukava amaraso menshi cyane gose. Mudamu umukobwa winji mu bihe byawe ugira amaraso menshi. Cyawe winji mu bihe byawe ubwo umva amaraso menshi udashaka guhera. Ubwo umva amaraso menshi cyane gose. Cyo kimenyetso kigaragaza yuko wowe ufise ikibazo ciki, yuko ufite ikibazo mu mubiri wawe, yuko hari shetani riri mu mubiri wawe mugenda naryo cyane mu gihimba kirondoka. Ikimenyetso kigaragaza naco girane no cyakabi naco girane kugira amaraso make mu gihe uje mu bihe byawe. Nanje nyine rero bigaragaza yuko ugize nti ufise ikibazo nk'icyo onya. Ikimenyetso kigaragaza naco ni girane kandi ukatugirane ukacurwa ububari bwinshi budenze cyane gose. Abantu binje mu bihe byabo amaraso bagira amaraso make bakababara cyane gose, akadawa akaryama kugira bihera nda kuja muri seru. Shuri kizeraza ko ofisi ikibazo mu mubiri wawe hari shetani ryamaze kugirane ryamaze kukwinjira no kugira nabi. Ikimenyetso kigira gatatu naco nasiri toka. Ikimenyetso yani toka nenga muntu kubitaniza. Okay, sawa. Ikimenyetso kigira gatatu kugirane kuronka ububare burenze cyane mu gihe muko barabana n'iki murabonana mugihe ukabana n'umugabo wawe. Aho abandi baronka umunezero ukabara. Nico ngize ukivuga mugabo umuntu hawe neza n'ibyabimenyetso mpamvu bigenda byinjirana kubivaye n'indwara runaka. Indwara zigira ibimenyetso byinjirana. Ikimenyetso kigira kane kwiyumvamwo nabi, kutagwiyumvamwo nabi dushaka kubona n'umugabo wawe. Ukumva umenga biragushisha, kumenga ntavyo ukeneye, kumenga nta nakimwe bitwaye, kumenga n'ibintu utaco bimaze, kumenga n'ibintu bishisha gose. Kiri kizaza yuko agize nte ufise ikibazo hehe, ufise ikibazo muri bimwe mu bimba byawe bigize umubiri, yuko hari jini ribi ryagize ryadonduye mu buzima bw'iwawe. Shetani ribi. Ikimenyetso ya gatanu naco yugirane kugira ubushake cyane. Kugira ubushake cyane kugira no gushaka kurangura amabanga y'abubatsi. Iyo babiranye. Mugabo ababanga y'abubatsi. Iyo uri kure n'umugore wawe cyangwa uri kure n'umugabo wawe, mugabo wamara kuba impande yiwiwe ukacugira nti ukumva umenga ivyo bintu byekeneye cyane gukozuma, kandi ubwo bwashaka nabwo cyaka kandi kintu kigaragaza ko gizene ufite ikibazo mu mubiri wawe cyangwa mu buzima bwawe, ufite ikibazo cyaka kwinjiye we takupiga kachini. Ikimenyetso cya gatandatu naco yugirane ni umukuwa ku bantu bashingana kachini asirimu chini. Kandi gutakaza ubushake bwo gushobora kubona n'abagabo n'abagore babo, cyane ko n'abagore gutakaza ubushake kubona n'abagabo babo. Cyangwa gasanga igihimba cyaho gisubiye inyuma. Igihimba cyaho gisubiye inyuma twabona n'abagabo n'abakenyezi babo. Cyangwa gasanga batakaje ingufu takupiga we. Batakaje ingufu. Kintu kigaragaza yuko ugize iki ufise ikibazo mu buzima bwawe. Ikimenyetso cy'umunani umuntu w'umugabo kumva ubwoba. Umugabo kumva ubwoba mugiye kabana n'umugore, akabana n'ikintu umugore wiwe. Umugabo kugira ubwoba mugiye kabana n'ikintu umugore we takupika n'umugore wiwe. Ugasanga umugabo agiye kubana n'umugore wiwe, hama yagira aho yitegura atanga kubona agenda kora abona atagira ubwoba, agakwibuka akagira ubwoba. Kintu kibaza yuko ufise ikibazo girane cyo kugirane ko ufikaje yuko wewe warocha ufise igindi mu mubiri wawe utakupiga. 9
niku nabivuze yuko nanjye umugabo abonye ubwambure bw'umugore wiwe akacagira ubwoba kabisa kakora kwiruka cyama kacanga afite ubwoba bw'icyo umenga agize n'isoni gukora ivyo bintu. Ikimenyetso cy'amashugirane ni kugira ubushake burenze cyane gose, ariko wamara kwegera umufasha wawe ubwa bushake bugahera. Ikimenyetso cy'amashugirane kumva ibintu bitembera mu mubiri wawe cyo kwakivuze. Ikimenyetso naco ni ikihe grane kumva uburemere burenze cyane gose mu mubiri wawe, kumva ngo umubiri wawe waremerewe gose uri jene, umva ntagukirebutse cyo onya kimwe mu bimenyetso bigaragaza yuko ufite ikibazo mu mubiri iwawe. Ikimenyetso cy'amashugirane ni kugenda kuresha ukama wabenzwe cyangwa kwa kurongora ukaba gize ukama wahukanye cyifimiza baza kugize n'ufite ikibazo mu mubiri wawe. Umuntu kwa twumviriza ibimenyetso tubivuga kugira ngo bishe kubafasha mu buzima bwanyu ushaka kwirangiza ibintu bintu turavuga ukagendana nabyo mugo mwenye yuko uzuzanira ingaruka mbi kuri wewe no ku rubyaro rwawe. Bino bintu bifise ahageraho twarinda ukayivyaro bifise ni kuvuga ikintu biravyarana kubera iki namashetani n'amajini ibishakani bijini bibi navyo nibiremwa biravyara nkuko tuvyara nkuko twavyarana. Wowe ufite ibibazo nk'ivyo onyagerageza ivyo bintu ubigirire ingufu ubivyivuza kirikare amatara y'ingombe kugira ngo ejo mwigya ejo nibizozana ingaruka mbi kuri wewe kubana bawe. Iyumvire korera umwana agakura yagenda kubaka akama yasambuye, hanyuma agiye kubaka akarambi agiye kubaka riteka ku bavyeyi, hanyuma agiye kubaka akawukana n'akasuzuguro abamara baje bavyeyi. Ni uko n'umusore wagiye kubaka akama yaharuye abahungu abagore iki niki si byiza ku bavyeyi. Kuri ubwo rero mugerageze munsi mwimvuza ivyo bintu mwamufise kugira ngo ntibizogire ingaruka mbi ku ruvyaro rwanyu kubana banyu. Nkuko murakoze mama yambwira subscribe na shine kadhalika ibintu kugira ngo mukurikirane byacu. Ibiro cya telefoni ni 68 143 9 cyangwa 60 879 WhatsApp. Murakoze cyane gose.